abakinyi novuga ngo bashika kuri batanu babiko batogwamo umukinyi yaranze novuga ngo ukwezi kwa mbere bamaze ko batereka ko barabe uwoza kuba yararanze kuno kwezi. Izina rya Kiramba Pelote riraza mu mazina ya mbere, bazana izina rya Jude Bellingham, nako izina rya Fede Valverde, izina rya Thibaut Courtois, izina novuga ngo rya Ardagire n'izina novuga ngo rya Vinicius. Amazina ashaka kuri 5 niyo agiye kuba atogwa mu kinyi yigene neza kuruta abandi bakinyi mu kwezi kwa mbere. Tugiye kuba tunabira hamwe inkino novuga ngo bakinywe muri kuno kwezi kwa mbere mu migwi itandukanye mu mugwi yakora kina equipe ya Madrid, hagati ya izina rya Kylian Mbappé, izina rya Fede Valverde, izina rya Thibaut Courtois, izina rya Ardagire hamwe izina rya Vinicius. Aya mazina kuri 5 nijya izina novuga ngo wabonye ryaje rikigenza neza, dushaka ko tuvuga ngo no munsi naka niwe aberekana ugashimwe novuga ngo kuri no mwaka kuno kwezi novuga ngo kwa kangaye kwa mbere Vinicius, Ardagire, Thibaut Courtois, Fede Valverde na Kylian Mbappé nuwaye mukinyi novuga yabereye agashimwe bwana Houston kwezi kwa mbere. Ubwa mbere ku biharuro vyihuta je mba numva ko no hatereka umukinyi yitwa Thibaut Courtois, kuko Thibaut Courtois numwe yagize uruhara runini cyane rwa Real Madrid kugira ngo bashoboye kuba batahukana intsinzi mu nkino zitandukanye. Yagize no ruhara rwo gushobora gufasha umugwi wa Real Madrid nuko nubwo rimwe bitagiye birabakundira kugira ngo bashobore gutahukana intsinzi, ariko afise uruhara ryarerekana kanatsinda kugeza muri kano kanya niwe ari karagaragara nk'umutabazi w'umugwi wa Real Madrid. Hama nituvuga ivya imagination gusa, ahubwo tugaruke turabe n'ibiharuro vyagiye biratangwa n'abano bakinyi muri uku kwezi kwa mbere. Ndaragufasha ubwire ndagufasha. Nta kibazo ucuburandabira ngaho umukinyi yitwa Jude Bellingham arimo. Oya harimo Ardagire, ndabira Ardagire kanje mehere ku biharuro vya Kylian Mbappé. Mbappé mu kwezi kwa mbere yatanguranye n'umugwi wa Real Madrid wa FC Barcelona. Benshi baravyibuka ni Super Coupe d'Espagne, aho umugwi wa Real Madrid washoboye gutsindwa ibitsindo bigera kuri 2 watsindwa ibitsindo bigera kuri 3 kuri 2. Mbappé muri urwo rukino yinjiye asubirijwe kuko yari amaze igihe ari mu mvune, yasanze bagenzi we hariya mu Barabu agiye kubafasha zino nkino za Super Coupe, ariko yagize amahirwe yo gukina runo nkino rwa finale rwabahuje na FC Barcelona. Aza kuba kinishwa mu minota ya 70 n'imatare 60. Mu minota nka 20 na Mbappé yashoboye gukina yaronse amanota agera kuri 6.9. Urukino rwo muri La Liga Mbappé rwabahuje na Levante, Mbappé yasizemo igitsindo mu bitsindo 2 Real Madrid batsinze Levante, Mbappé aronka amanota agera kuri 7.6. Urukino rwo muri UEFA Champions League Real Madrid bakinye na AS Monaco, Madrid batsinda ibitsindo bigera kuri 6 kuri 1. Mbappé yaronsemwe ibitsindo bigera kuri 2 yongera aronka amanota agera kuri 9.4. Urwo rukino ntibagiye omedi match yabaye Vinicius Junior. Mu rukino rwa La Liga rwabahuje na Villarreal, Real Madrid batsinze ibitsindo bigera kuri 2, Mbappé atsinda vyose yongera amanota 8.5 aba omedi match. Urukino rwa Benfica bakinye muri UEFA Champions League, Real Madrid yatsinzwe ibitsindo bigera kuri 4 kuri 2, Mbappé atsinda ibitsindo byose 2 aronka amanota agera kuri 8.8. Urukino rwa Rayo Vallecano Mbappé yatsinzemo igitsindo mu bitsindo 2 Real Madrid yatsinze aronka amanota agera kuri 6.9. Ahabwo ndinje mu kwezi kwa kabiri, ubundi kwezi kwa mbere kugarukira kuri Benfica. Yeah. Bivuze gute rero bino biharuro Mbappé aragaragagwiza muri kano kanya mu nkino zose zigira kuri ndavuga 5 yakinye mu kwezi kwa mbere. Mbappé yagiye araronka amanota ari hejuru y'amanota agera kuri 6 mu nkino zigira kuri 4 zose, uretse urukino rumwe batsinzwe rwa Super Coupe d'Espagne. Ndabira Thibaut Courtois kwa Ardagire hari. Ardagire yakinye no mushaka kuri 8 muri kwezi kwa mbere. Tariki ya mbere urukino rw'iyo kwa mbere yakinye kina kipe yitwa Dava Betis Sevilla, aho novuga ngo yakinye minota wanashaka 13 aza gutanga assist, atsinda mu itsindo aronka amanota 5.5 witwa Ardagire kuri Atletico de Madrid genekezo ryo 8 kwezi kwa mbere. Equipe ya Atletico Madrid yatsinzwe na Real Madrid kwa 1. Ardagire ikina iminota ishika kuri ingahe 9 gusa aronka amanota kuri 4.8. Witwa Ardagire kuri FC Barcelona tariki 10 mu kwezi kwa mbere
hari muri finale ya Super Cup batsinze ibitsindo 3-2 yakinye 22 aronka amanota ashika kuri 49 nta gitsindo hamwe na assist ya Rosem. Ardagire igenekerezo rya 14 kwezi kwa mbere bakina na equipe yitwa Albacete ibatsinda 3-2 yakinye 19 yose aronka atangamo assist n'ibitsinda aronkamo n'amanota avuga ngo 5.5. Uwitwa Ardagire ku tariki 10 kwezi kwa mbere barikora kina equipe yitwa Levante yakinye 84 atangamo assist aronka amashika kuri 5 kuri 9. Ardagire kuri AS Monaco tariki 20 muri Champions League akina 76 atangamo assist aronka amanota kuri angahe 7 n'ibishike kuri 6. Tariki 24 z'ukwezi kwa mbere Ardagire yakina Villarreal babatsinda ibitsindo 2-0 yakina 80 aronka amashika kuri 6 n'ibishike kuri 7. Mugihe tariki urukino ruheruka yari Benfica babatsinda 4-2 yakina 89 atangamo assist hamwe aronka amashika kuri angahe 5 n'ibishike kuri 6. Nivyo biharuro vy'Utwande Ardagire kugeza muri karo kare. Kwa Thibaut Courtois na urukino rwa mbere yakinya mu kwezi kwa mbere bahuye na Real Betis aronka amanota agera kuri 6.7. Bahura na Atletico de Madrid yaronse amanota agera kuri 7.8. Bahura na Barcelona yaronse amanota agera kuri 6.5. Bahura na Levante yaronse amanota agera kuri 6.8. Bahura na AS Monaco yaronse amanota agera kuri 7.4. Bahura n'umugo wa Villarreal yaronse amanota agera kuri 7. Bahura na Benfica yaronse amanota agera kuri 6.8. Bigaragara yuko Thibaut yakinye inkino nyinshi cyane gusumba izo Mbappe yakinye. Amanota ngaha aragaragaza yuko tugeranyije tusize mu mapursa ku biharuro byatanzwe na Kylian Mbappe Roti aza kuba zimbere abantu bakinyi bose bagera kuri 3 mu mahigwe y'ibiharuro byagiye biratangwa mu kibuga. Uri kuranyumva? Kandi ayo mahigwe ni namwe mu mahigwe agaragaza impact umukinyi abashoye kugerageza mu kibuga, ariko ugarutse ukaraba Mbappe ashobora kuba yatsinze ariko yatsinze mu buhe buryo? Ibisindo byinshi za kubisanga mu mapenalty. Eske mu mapenalty niwe yarondeye Mbappe? Uza gusanga penalty nyinshi Mbappe yateye atari nawe yanazirondeye. Uri kuranyumva? Ariko uje ukaraba mu bitsindo Real Madrid bashoye gutsindwa mu kwezi kwa mbere, uza gusanga ahubwo byabaye bike bivanye n'ukuntu batewe mu izamu. Uza gusanga umutabazi hanini wa Real Madrid yagiye kuba uno mutama Thibaut Courtois. Thibaut Courtois uza gusanga yakoze amasave menshi gusumba amatire cadre yatewe n'umugore Real Madrid mu izamu rya opponent club. Uri kuranyumva? Jacob Ganje rero uwo no hagashimwe ku kwezi kwa mbere numva ko no kerekeza kwa Thibaut Courtois. Hari umuvandimwe yambye ndakuramutse bwana Yusone nawe ugiye gushikana ubutumwa. Ego. Twariginye muri kaminuza y'u Burundi. Bamwita Musore bita Lome Ndayikeza aramuzi. Lomeo? Lome. Lome ndamuzi. Ndayikeza Lome twariganye. Umuvandimwe arakuzi cyane yabonye statut nakuze ko ryari ambye ati Yusone murazina ati turazinanye. Ati murakorana ati cyane. Ati namuvandimwe tuvamo. Abyo namuvandimwe tuvamo. Yambye ati kabisa ndakuramutse cyane. Twariganye imyaka igera kuri 2 hari. Twariganye imyaka 3 muri kaminuza. Bamuharushika mu gatatu. Utiyambo cyane bwana Lome. Mwese mwariganye. Twariganye kabisa. Yene mu mupeti kabisa yimereye neza cyane. Atekereje cyane. Kandi aciye ubwenge. Yera. Winzobe nyinshi cyane. Ati yamwamutse cyane bwana Lome. Yego. Aho ndashikinye ubutumwa nizere ko ari bon. Ubutumwa bwashitse kwa Houston yabwakiriye kandi nawe arakuramukije. Nimba kadukurikirana eka ndamuramutse. Yego cyane. Robert hagati y'amazina ashika kuri 5 zina rya Kylian Mbappe Rote, zina rya Fede Valverde, zina rya Thibaut Courtois, zina rya Ardagire, niza rya Vini Junior, amazina kuri 5 kariganirwa gashimwe k'umukinyi yaranze ukwezi kwa mbere. Houston yavuze amazina atandukanye avuga ba Kylian Mbappe Rote ariko atakuba yerekeza neza avuga ngo izina rya Thibaut Courtois iryo zina abona ko ribereye kuba nizoranga ukwezi kwa mbere. Nawe kuno munsi hari ubundi buryo wibonamwo Thibaut Courtois ni wabereye kuba yoba yaranze ukwezi mu kwezi mu mugwi witwa Madrid canke murandi mazasha kuri 5 urabona mu indi zina ryo rigende neza ukwezi kwa mbere ivanye nivyo wabonye ko barakina mu kibuga bose. La fois passée navuze ngo uyu mugabo bita Thibaut Courtois yabaje ndi mugabo atora ikino kwita MVP mu cya Espagne no mugira tous les jours MVP wa equipe kuko asika kore ikino kwita double rôle n'umunyegora kongera akaba n'umwugarizi kwa equipe ya Real Madrid. Yusina yivuze neza mu buryo bwo kuzibira no gufasha equipe akazi kiwe akora no kuzibira no gutsinda ntatsinda igitego anabikora mu buryo bugeza kuri 2 akwa double sauvetage no muri Faransa. Soit
arazibira ntibatsinde igitsindo akanongera no mu defenseur uyu muhungu kuva agishika muri equipe ya Madrid nabonye umugabo bita mu Portugais bita Jose Mourinho niwe yavuze ngo uyu mugabo bita Thibaut Courtois twabwiriza kuba mu legende mu equipe ya Madrid kubera ko ivyo karakora akorera umugwi ni ibintu bidasanzwe ego Mbappe ni mwiza mu gutsinda ibitsindo mu byukuri kandi ntasanzwe vraiment ari mu bakinyi bigaragara ko ubwiza bwa Real Madrid mu kubona ivyo bitsindo abigaragara mu bice 80% hafi 90 sivyo afite kino kwita ibidasanzwe karafasha equipe ya Real Madrid ariko wa wundi nawe afasha equipe kugira ngo yame ari nziza n'ahandi ubona ko equipe yotakaza ni Thibaut Courtois twacha no mu biharo by'imati tsano zira gukinwa i Madrid byo garagara ko Thibaut Courtois mwiza kurusha abandi bakinyi bose muri equipe neza cyane ariko namye mvuga ikintu kimwe umudefense ashaka ari muzima tuzi akamaro cyangwa icyo no kwita importance baha umusatirizi yego agaciro ahabwa umusatirizi ariko sinoja kuri byo byose navuze kurane ngo nogira plutôt mukinyi Yaranze Ukwezi umukinyi bita Thibaut Courtois kuko binanagaragara ko ari umugabo ariko araza gaseruka yugo akomeye urugamba ego hari naho equipe itakaza ariko Thibaut Courtois nako yari gutagaza byinshi ariko Thibaut Courtois yabayire magabo araza akora amasave agatandukanye par exemple singombye kugonga kuno kwezi kamwe mu nkino zabaye no nka match yabuje na equipe ya Liverpool batsinzwe kimwe kubusa ariko iyo Thibaut Courtois ariko nk'umunani abantu ko ati yirinda gutuma equipe ijya muri difficulty dasanzwe akaza kuba yifasha gukora amasave agatandukanye kanatse nimwe mu bagabo ubona ko amaze kuba agira maturité idasanzwe jama par no gira Thibaut Courtois ariko buri wese abo afise ibyo araba namba pesinge kuminimiza ubwiza bwe n'ivyo katanga muri equipe de Madrid ariko sofa umukinyi bita Thibaut Courtois none ubona ngira umukinyi w'Ukwezi ariko nta gitsanga Junior Mbappe n'abana abana mutoyi nawe aramerita ariko amapar muri Thibaut Courtois none no shira imbere nuko kabisa bimeze ivyo bakinyesha kuri batanu bakora ko baraba ko hari umukinyi azokuba yigeneza kuruta abandi bakinyi muri La Liga cyane mu mugwi witwa Real Madrid duhereze mu mugwi witwa Madrid ku nkuru y'umukinyi witwa Ninde yarawe yamaze kubagaruka ngo ari a 100% abana ashaka ngo yiteguye kuzoboneka ku rukino novuga ngo gwa Valence azobagiye ku kibuga novuga ngo ca Mestara no musi ngo Ninde nywe kubagize imvune zitari zike ngo ari tayari gikwa tusa kubona mu kibuga igaruka rya Ninde mu mugwi witwa Madrid izakwa ari fashiki ku ruhande rw'ikipe yitwa Madrid bwana Houston garuka rya Ninde mu Real Madrid novuga ati ryo bari kimwe mu kintu ciza cyane cyo bakibaye mu Real Madrid kuko hari abakinyi bariko barabihomberamo na cyane Federico Valverde mvuze ko arabihomberamo kubera yuko akakinishwa kuri poste we ubwiwe ubona ko atanayishimiye cyane kuko no musi Federico Valverde akisha ku biharo bibiri nivyo kuri Zabi